Bakunzi ba ARGOS TV turabaramutsa. Amazina yanje ni Pax Patient. Tukaba tubahaye ikaze mu kiganiro Dr. Love mwari mumenyereye kibaha impanuro cyane cyane mu nyandiko, ariko uno munsi tukaba twahinduye, tukaba tugiye gukora mu buryo bw'amasanamu. Dr. Love mumenyereye bahereza impanuro cyane cyane mu bintu by'urukundo. Nubu ntitugiye kujya exterieur, nubu tuvuganye n'iby'urukundo, ariko kubera iki twashimye kubizana na video, kubera iki urukundo, kubera iki tutashatse kuvuga ku kindi kintu cyari cyo cyose, ariko twashatse kuvuga ku kintu cy'urukundo. Ni kubera ko ari ibintu tubamwe mu buzima bwa misi yose, twamaduhura navyo, kandi tukaba tuzi yuko ari ibintu ngira akamaro bidufasha mu buzima bwa misi yose. Tugiye kugenda turiga intambwe ku ntambwe ukuntu umuntu ashobora kugwitwaramo kugira ngo rugire akamaro na ntaryo gusumbiriza uko twahora tubyibaza. Sije ya mbere tubanza kuganira ko rero tubanze kwanda dutange definition y'urukundo bivanye n'abantu batandukanye bagiye barayisigura gutandukanye. Urukundo ni iki? Abahinga benshi barasigura urukundo gutandukanye, na wowe uri kuraturaba ushobora gusigura uko byiyumvira, ariko bamwe tugerageje gushira hamwe ibyiyumviro by'abantu bamwe bagiye bavuga yuko urukundo cyane cyane n'ibigumbagomba umuntu agirira uwundi muntu, hama akumva kumenga yo murutisha ikintu cyari cyo cyose, mu nyuma bakagira ikintu bashitseko. Iyo ni insiguro bamwe batanga. Hari abantu bavuga yuko ari intango y'umunezero, abandi bakabona yuko ari gufata ikintu kaciyegereza cyane gose hanyuma ukagisumbisha abantu canke ibintu byari byo byose. Ibyo byose n'urukundo uko ruvugwa n'urukundo, ariko neza na neza urukundo ni iki? Urukundo abantu benshi bavuga yuko ari sentiment, ariko sentiment nziza cyane gose. Umuntu yagize urukundo ariko ararugusigurira, urumva ko aryohewe, avugana umunezero mwinshi. Abandi nabo bakakubwira ati nta munezero usumba urukundo. Ariko urukundo uko ruzwi n'abantu benshi bazi yuko ari gukunda umuntu canke gukunda umugwi w'abantu benshi canke gukunda ikintu cyari cyo cyose kugira ngo kigume kikwegereye hanyuma wumva amahoro icyo kintu gifise. Sije ya mbere tugiye kuvugana ko tugiye kwanza kuraba ubwoko bw'inkundo. Abantu benshi bavuga ubwoko butandukanye, ariko abantu ba mbere batangiye kuvuga urukundo bakanabusigura barabagira iki bo mu binjana vya mbere, nibo batangiye gusigura urukundo, batanga insiguro zibiri zitandukanye, ariko inyuma yaho abajuife bagiye kuzana iyindi siguro. Insiguro y'abajuife ugiye kuraba cyane cyane usanga itandukanye n'insiguro abagira iki batanze. Ubwoko bwa mbere tugiye kuvuga bw'urukundo ni urukundo abagira iki bise eros, mu gifaransa bagwita ngo ni passion, mu kirundi bagwita ibishobisho. Ubwo rukundo nago ni urukundo rushika hagati y'abantu babiri badasangiye ibitsina, cyane cyane hagati y'umuhungu n'umukobwa cyangwa umukobwa n'umuhungu, nko mu gihe umuhungu ashobora kwiyumvira ku mukobwa kubera ko yifuza ko bazokubakana, hanyuma buhoro ugasanga agenda amugirira ibishobisho. Ubwo nibwo rukundo rwa mbere abagira ikibise eros. Urukundo rwa kabiri nago tugiye kuvuga n'urukundo bita phileo, mu kirundi n'urukundo abantu bose bafise nk'ubwo guhanahana. Ubwo rukundo abahinga bavuga yuko umuntu wese araruvukana, ntabyo kugwadapta ku gihe canke kuvuga ngo ruzogushikira iki gihe, ahubwo n'urukundo rw'umuntu yamana mu buzima bwe bwa misi yose. Ni nko mu gihe umubanyi wawe ashobora kugusaba ikintu hanyuma ukakimuhereza n'umutima mwiza, atakintu na kimwe wiyumviriye yuko azogusubiza, canke ugasanga wenyine uritoye umunsi umwe ushiriye umuntu ikintu atanga ruko witeze ko azokiguhereza, canke umuntu ubwiye akakuzanira ikintu utari witeze. Ubwo niko rukundo abagira iki bise phileo. Ubwoko bwa gatatu bw'urukundo tugiye kubabwira ni urukundo bita agapeo, mu gifaransa bagwita agape. Ubwo bwoko bw'urukundo ni ubwoko bw'urukundo abakirisi bakoresha cyane cyane nko mu gihe bariko baravuga urukundo Imana yakunze abantu bari mu isi. Kaba tubisanga muri Yohani igice cya 3 ku murongo wa 16. Ubwo bwoko bw'urukundo ni bumwe bavuga yuko Imana ikunda abantu atakintu na kimwe yiteze kuri bo ko bayisubiza, ahubwo gusa ari kugira ngo bagire iki, bihane bave mu byaha. Ubwo n'ubwoko bwa gatatu bw'urukundo, kandi abakirisi baravuga cyane cyane abo nko mu gihe bariko barafashanya mu buzima bwabo bwa misi yose, batiteze yuko hari ikintu na kimwe bazoronka cingaruka kizogiza kubagirira neza canke kubagirira akamaro.
Gukunda umuntu bisigura iki? Gukunda umuntu bwa mbere na mbere ni kubanza ukamwemera. Umaze kumwemera nuko kandi uba umufitiye ibigumbagumba byinshi, ukumva ko umenga ushaka kumubona umwanya uwo ari wo wose, kubana nawe, kumva ariko aravuga, kubona ibyo aba ariko arakora, ukumva ko umenga ibintu byose ashobora kubakora birakuryohera. Ahanini iyo niyo nsiguro abahinga bakunda gutanga bariko barasigura iyo umuntu akunda uwundi muntu. Ariko kenshi na kenshi hari igihe bitaba ari ibyo gusa. Urashobora no gukunda umuntu utanamubona, utanamwumva uko avuga, utanabona ibyo akora, ariko kenshi na kenshi ugasanga ibyiwe wamushaka kubimenya nubwo utaburi hafi yiwe, ukumva ko umenga amakuru yiwe yose uko yoba ameze kose, ari mabi ari meza, ukwiye kuyamenya. Kumbure kugira ngo hagire ikintu ushobora kumukorera nubwo yoba atabibona. Kumbura ari mu ngorane, ukumva ko umenga wowe unamukorera n'ikintu nubwo toba kuzi yuko ari we wanagikoze. Ku bisanzwe gukunda umuntu ni nko kumurutisha ibintu ibyo ari byo byose, kumurutisha umuntu uwo ari we wese. Mbega ibimenyetso by'urukundo byo bari ibyaha. Kenshi na kenshi iyo umuntu akunda umuntu biribonekeza, si ibintu byinyegeza. Hari n'ushobora kubinyegeza ariko muri we yamabizi ko uwo muntu amukunda. Kenshi iyo ukunda umuntu umutima uratera cyane gose iyo mwiyumvira. Iyo unabonye n'ikintu ariko arakora cyangwa umurabutswa ahantu, uramera nk'uhindutse, umubiri ukumva umenga ufashwe n'ibindi bintu udashobora no gusigura. Iyo ukunda umuntu wamushaka kumubona. Iyo ukunda umuntu, hariho n'abantu bamwe usanga babura n'itiro bikabananira no kuryama. Hariho n'abandi usanga ibyiyumviro byabo umwanya munini ari we muntu baguma bagumizamwo biyumvira. Iyo ukunda umuntu urumva ko umenga wamuhereza umwanya munini gusumba abandi bantu bose, ukumva ko umenga mwokwamana umwanya munini. Mbere iyo ukunda umuntu hariho bamwe usanga mwipfuza yuko umenga buryamana, kumva ko umenga nibwo buryo bwonyine bwo kumwereka yuko anamukunda. Mu bimenyetso bindi byo gukunda umuntu urumva ko umenga ntashobora kukuja kure. Mbere rimwe na rimwe ukagira n'ubwoba bwo kumutakaza.